Turabaramukije kandi turabahaye ikaze banywanyi mudahwema gukurikira imboneshakure ya Hejuru TV. Turi kuwa mbere muri iki gitondo cyo kuri tariki ya 3 Ruheshi 2024, tukaba tubazaniye inkuru yihuta ivugwa mu gateka kazina muntu n'umutekano. Ni inkuru buri wese haraza kumviriza akababara. Muti byifashe gute? Hari umubikira yitwa Marie Claire Inamahoro, yari intwari herutse kurenguka ibukama, ariko muri aya makuru mukaza kumvirizamo ishe bigiye bitandukanye bijanye no kunyuruza abantu vyimonogoje muri iyi minsi. Ni inkuru rero ibabaje cyane yatangajwe n'uharanira agateka kazina muntu Pacifique Ninahazwe ku rubuga rwe rwa Facebook. Hari ibyinshi rero bigiye bitandukanye muraza kumvirizamo, ariko si inkuru nziza, ni inkuru ibabaje. Reka dutangure rero aya makuru, uwo mubikira tumwifuriza kuruhukira mu mahoro aho ari. Reka rero tubaramutse mwe mudukurikiye muri mu Burundi, mwe muri mu bice bigiye bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Turazi ko mudukurikira mu makuru n'ibiganiro tubagezaho. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko, wibuke no kubisangiza bagenzawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho kuri imboneshakure ya Hejuru TV. Marie Claire Inamahoro no muganga akaba umubikira w'intwari yaherutse kurenguka ibukama. Pacifique Ninahazwe ku rubuga rwe rwa Facebook yandika agira ati: namenye ntevye ko muganga Marie Claire Inamahoro atakiri mu isi y'abazima. Nari namuherutse mu mpera z'ukwezi kwa 4 2024, ambwira ko aremvye aho yaragwariye mu Butaliyano. Sinamenye ko ari bwo butumwa bwiwe bwa nyuma. Pacifique Ninahazwe akandika shimangira rero amajambo yahawe na Marie Claire Inamahoro, aho yagize ati: warakoze ku kuntu wadufashije igihe cyose umuvukanyi wacu yahura n'ivyago. Warakoze ku bantu nakubonye ko mu gutabara bose udacaguye. Bana izokiguhembere. Sindapfa ariko ubu iminsi ndayiharura. Uko rero umubikira yandikiye Pacifique Ninahazwe. Pacifique Ninahazwe rero akabana yagira ati: indwi zibiri nyuma y'ubwo butumwa, umubikira Marie Claire Inamahoro yaritavye Imana kwigenekerezo rya 3 kwezi kwa 5 2024. Yavuye atahukanwa mu Burundi, ari naho yashinguwe kwigenekezo rya 25 kwezi kwa 5 2024. Namenye ko atakiriho amaze indwi ashinguwe. Ndifuza rero kumubayagira kuri uno munsi wo guhimbaza Imana. Niko Pacifique Ninahazwe yagize. Atangura rero ku rugamba rwo kurondeza musaza we yitwa Pacifique Birikumana. Pacifique Ninahazwe rero akandika agira ati: namenye Marie Claire Inamahoro muri Ndamukiza 2017. Musaza we Pacifique Birikumana yarahejeje kunyuruzwa n'iperereza ry'u Burundi kwigenekerezo ry'umunani kwezi kwa 4 2017 ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi. Pacifique Birikumana yari umushoferi wa Diocese Gatolika y'Ingozi. Marie Claire Inamahoro atabaje muri ndondeza Pacifique Ninahazwe, barasangira urugamba rwo kurondera Pacifique. Ntaco rero batakoranye muri ico kiringo kugira ngo barabe ko bokiza Pacifique Birikumana. Baranamenye n'amazina y'imbonerakure zamufashe, baramenya n'imodoka zamujanye iyo yacishijwe mu ngoro za CNDD-FDD. Telefoni yiwe rero baramenye ko yari mu rugo rw'utwara iperereza Ingozi muri ico gihe, uwitwa Vena Miburo. Nitwigeze rero ngo dutora Pacifique Birikumana, niko Pacifique Ninahazwe atangaza. Ngo mu nyuma rero hari uwagerageje kubesha Marie Claire Inamahoro ari umuntu yiyita uharanira agateka ka muntu Ingozi. Yaramaze kubesha imiryango myinshi y'abanyurujwe kugira abibe amahera. Uyu rero yambesha ko Pacifique Birikumana afungiwe ahantu hanyagaye Inyanza Lake. Mu nyuma rero aravuga ku biro vy'iperereza. Barafashije Marie Claire kumenya ububeshi bw'uyu muntu. Muri urwo rugamba Marie Claire yabonye vyinshi, yatahuye n'ingene abantu ari babi, harimwo n'abo umuntu aba yo kwizigiye. Nyuruzwa rya Pacifique Birikumana ryabaye n'igikomere kinini cyane mu buzima bwa Marie Claire Inamahoro. Arinze yitaba Imana yaradashoboye kuvyakira. Uko avyibutse rero vyamubera bishasha, ariko vyanamwuguruye amaso, atangura kwitwararika ibijanye n'ubuzima bw'igihugu, kanagisengera cyane. Pacifique Ninahazwe akagira ati: nakeka ko igikomere cavuye ku inyuruzwa rya Pacifique Birikumana gishobora kuba gifise uruhara mu ngwara yanyurukije Marie Claire Inamahoro.
Yavuze rero ku rugamba rwo gutabara umuryango wiwe ngo Pacifique Ninahazwe akagira ati Pacifique Birikumana yari hasa Marie Claire we yamwita bukuru igihe cose ngo baba bariko bamuvuga ko ngo kuva bukuru rero anyurujwe Marie Claire yagize impuhwe nyinshi z'abasigaye ubwa mbere abavyeyi be bari bakuze yatinya ko bashobora kwicwa n'agahinda ka bukuru agerageza kubaba hafi cane igihe gito inyuma y'urupfu rwa bukuru amagara ya nyina ni Jolite Niragira yateye amera nabi cane Marie Claire yahavuye aja kumugwaza mu Rwanda mu Rwanda niho Marie Claire yamenyeye nawe ko afise ingwara ya kanseri ivyo rero yarabihishije benshi mu muryango kubera yatinya ko nyina vyomushikira agaca yihebura umuvyeyi yaratoye mitende baragaruka mu Burundi Marie Claire aja kwivuza mu Butaliyano muri 2027 na rimwe muri Munyonyo 2022 Marie Claire n'amahoro yabuze se Albert Buregeya nyuma y'amezi abiri acabura nyina muri Nzero 2023 kuva rero bamutwaye bukuru Marie Claire yagumanye ubwoba ko bazohava bamutwara na butoyi nawe babiri rero yabafata nk'abana biwe ntaco atakoze ngo atabara musaza we butoyi niyo yabaye intambara yiwe ya nyuma kuva muri Mukakaro 2023 Marie Claire yatanguye kuza araja mu bitaro muri Gitutu noneho baganga bamumenyesha ko ingwara basanze irakwiye hose mu mubiri muri Kigarama 2023 inguvu zatanguye kumuherana ari naho ariko aho hose urugamba rwiwe yari kazoza ka musaza we butoyi kurusha amagara yiwe mbere n'abaryango rero yarabahisha ko aremvye kugira ntibihebure mu ntango za 2024 niho yabwira Pacifique Ninahazwe ko yashoboye gushikana butoyi mu gihugu kimwe vya Buraya Pacifique Ninahazwe akagira ati sinobabwira umunezero vyamuteye ico gihe rero natahuye ko arangije urugamba rwiwe rwo kuri iyi si Marie Claire n'amahoro rero yaratangaje ku mwete afise aho yahura musaza we Pacifique Birikumana Marie Claire yari yiga muri kaminuza Ngozi mu gisata ca medecine nyuma yaciye amanuka mu gisagara ca Bujumbura arakorera stage mu bitaro bitandukanye yarangije amashuri yiwe muri 2021 arahabwa impamyabushobozi ya dogiteri mu vy'ubuvuzi yagwaye rero yari yahawe kuja gukorera mu bitaro vya Magara vyari bisigaje igihe gito ngo vyugururwe aho rero ashikiye mu Butaliyane naho yaragwaye yabandanije amashuri umwanya wa mbere yawumaze yiga Gitaliyano mu nyuma ariyandikisha gukora ikibazo cotuma diplome yiwe yemererwa mu Butaliyano ikibazo rero yagikoze mu mpera za Nyakanga 2023 maze kuremba ariko yaragitoye aho yari yitegura guca abandanya amashuri mu Butaliyano akaronka specialisation umwete uyu mubikira wari utangaje rwose umubikira rero ngo yari umubikira w'urukundo yarangwa n'urukundo aho ariho hose yakunda abantu kandi yamenyerana na bose yari umuntu atera inkuru aho ari nta rungu ryashobora kubaho nk'uko bagenzi be bavyemeza umwanya wose rero yaba ariko aratwenga mwumvirije rero aremesha abandi ntiwomenye ko agendana ibikomere bikomeye ukuraho ibintu bitatu rero Pacifique Ninahazwe atangaza ko yabonye kandi yakunda bidasanzwe Imana na Ecclesia umuryango wiwe n'u Burundi Pacifique Ninahazwe avuga ko yamubajije ibibazo byinshi cyane bijanye n'ingene yahisemo kuba umubikira warumva ko yari abinezerewe cyane nta kintu kuri we cari gihambaye nko kuba ubuzima bwiwe yabuhebeye gukorera Imana byama biryoshe rero kumva umuntu wese aba mu kintu adakunda cakabiri rero yakunda yari umuryango wiwe naco rero ngato kuri abavyeyi biwe n'abavukanyi biwe imiryango biwe bazosoma iyi ntahe Pacifique Ninahazwe akagira ati nagira ndababwire ko babuze umukunzi wabo koko yabaho yitwararitse ineza y'umwe wese muri abo ubwa gatatu Marie Claire n'amahoro yakunda cyane igihugu ciwe c'u Burundi babazwa n'iryane ziri mu Burundi agatunuzwa n'ikintu cyose citwa akarenganyo kuva musaza we Pacifique Birikumana anyurujwe Marie Claire n'amahoro nta nkuru yaciye ku rubuga rwa Pacifique Ninahazwe atasomye yasomye inkuru zose agasoma n'ico abantu bose bazivuze ko ni kenshi rero yandikiye Pacifique Ninahazwe amubwira ivy'abantu bariko barandika muri commentaire ku rubuga rero ngo barabuze umwe mu bakunzi yari imvuga kuri yari umugwaneza yagiye umunyamahoro nk'uko abavyeyi biwe bamwise
Marie Claire N'amahoro rero akaba yaravutse ku igenekerezo rya 17 kwezi kw'indwi 1976 ku mutumba wa Rweza komine Vyanda mu ntara ya Bururi. Yatanguye rero kwitegurira ububikira muri 2002 agira indagano za mbere muri 2008, indagano z'ubutacisubirako yazikoze muri 2017 mu muryango w'ababikira bita Bene Mukama. Icengera rero ku igenekerezo rya 3 kwezi kwa gatanu 2024 ari hafi gukwiza imyaka 48. Burundi rero ngo urabuze umuganga w'urukundo yogiriye akamaro abarundi benshi ngo turahoreje umuryango w'umuhisi Mama Marie Claire N'amahoro, Eklezia Katolika y'u Burundi be n'umuryango w'ababikira Bene Mukama. Tukaba duhejeje n'abagenzi bose ba muganga Marie Claire N'amahoro, tumwifurize uburuhukiro bwiza. Inkuru ya mbere twari twabateguriye, reka tubandanirize mu kinyamakuru amakuru ya SOS Media Burundi. Bujumbura rero hariko haravugwa abantu 8 banduye ikiza cakorera mu ndwi imwe gusa. Kuri uyu wa kane rero niho abantu 4 banduye ikiza cakorera barabonetse muri Bukirasazi ya mbere muri zone Kinama muri komine Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Ivyo bitege rero je bikwiza 8 mu kiringo c'indwi imwe gusa, nagihugu rero bakaba bafise n'amakenga ko ibintu bishobora kunyuka. Abantu rero bashasha bagwaye korera bemejwe n'abajejwe intwaro n'abajejwe igisata c'amagara y'abantu muri komine Ntahangwa. Ubwo nyene batowe abo bagwayi baciye bajanwa vyihuta ku bitaro Prince Jean Charles mu gisata kijejwe kuvura ibiza. Niko rero babwiye SOS Media Burundi. Abanyagihugu rero muri Ntahangwa bavuga ko ubukene bw'amazi meza ariyo ntandaro y'indwara zituruka ku isuku rike. Turabara amazi meza kuko yama aciwe na Regideso umwanya wose. Zone yacu irimwo abantu benshi cane kandi benshi muri twebwe dukoresha ubuzu bwa surwumwe budakwije amategeko kubera ko ikiza c'indwara yakorera kirandagata n'ingoga. Turafise n'amakenga ko bishobora kunyuka, niko rero bidoga. Hashizweho abo bashasha baca babaha 8 rero banduye iyo ndwara muri iyo komine mu kiringo c'indwi imwe. Abajejwe intwaro n'amagara y'abantu muri komine Ntahangwa bakaba basaba abanyagihugu kwitwararika amabwiriza y'isuku. Ibururi rero naho haravugwa iyi nkuru y'ingene kumviriza insamirizi zikorera mu buhungiro kikiri icaha. Umuyobozi wa Lycée Communale Murehe mu ntara ya Bururi rero Germain Ntakarutimana yaraye ijoro rya mbere mu gashoboka yumvirije ibiganiro humura vya Radio RPA ikorera mu buhungiro. Germain Ntakarutimana rero yarekuwe ku munsi wa gatanu hafi isaha 5 z'umutaga yari yahagaritswe mu munsi wa kane mu gihe ari mu nama. Umuyobozi w'indero mu ntara ya Bururi yagirizwa rero kubwa babibonye nuko yumvirije ikiganiro humura cari mu butumwa bwiwe bwa WhatsApp yiketswe ko ubwo nyene ko amakuru RPA radio ibonwa ko igwanya ubutegetsi. Germain yari mu nama y'ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Bururi. Izindi ndongozi mu gisata c'indero nazo nyene zari muri iyo nzu y'amanama ya Lycée Bururi ahari kwabeye inama. Ntawuzi rero ivyabaye ariko akazi karanga ibiganiro vya humura karavugiye mu telefone ngendanwa yiwe. Umuyobozi w'indero mu ntara yaciye hamagara abapolisi vyihuta baca baramuhagarika ubwo nyene. Niko bivugwa rero na ababonye hagarikwa ry'uwo muyobozi wa Lycée Communale Murehe. Antoine Sabushimike n'umuyobozi w'indero mu ntara ya Bururi ndongozi w'ipolisi muri iyo ntara baciye bagiriza umwigisha guha amakuru RPA. Nyuma rero yihagarikwa ry'iwe Germain Ntakarutimana cyajanwa mu gasho ka komisariya y'igipolisi c'intara ya Bururi. Yafungiweyo gushika kuri uyu wa gatanu imbere y'umutaga. Bigisha n'abandi bajejwe indero bari muri iyo nama bavuga ko yahagaritswe ku karenganya. RPI kabikorera mu buhungiro kuva muri Rusama 2015 nyuma yo guturirwa itewe gisaso n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Ayiharaye rero hageragejwe gutemagaza ubutegetsi bw'umuhisi umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza kwa 13 Rusama 2015. Ubutegetsi bw'u Burundi rero babonwa ko iyo nsamirizi ikorera n'abanzi b'igihugu bakayagiriza ko icafuza ishusho y'igihugu c'u Burundi. Abantu benshi rero bakaba bamaze no guhagarikwa bagafunga kuko bumvirije ibiganiro vyayo canke bikekwa kuyiha amakuru muri imyaka iheze mu nyuma bararekurwa. Naha duhereje amakuru twari twabateguriye muri iki gitondo. Mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ibindi tuza kubagezaho uyu munsi wose. Iyi ni Hejuru TV, Imana ibahezagire.